bakunzi ba ASAAC-BURUNDI TV no kuvuga Association des Artistes en Action du Burundi. Turabadasanzwe nkuko murabadasanzwe tugakorana n'abadasanzwe uno musi udasanzwe no musi udasanzwe kuri twebwe no kuri mwebwe mese mwamaze kugira subscribe tumanza gusaba mwebwe mese muteragira subscribe igenda kuri YouTube bandika ASAAC-BURUNDI TV no kuvuga Association des Artistes en Action inyuma y'akanya gato fyonda kugakengere ntuze kibagira like share na comment mu kubandanya ukurikirana ivyacu ko buke ko bwije kuri micro muri kumena Mico Paul comedy inyuma kuri kamera murabizi ni wa wundi twarababwiye ntidukorera ahantu hamwe gusa dutegeza ko marigi gucacu cyo Burundi mu kugira turondere wewe wese ufise impano itandukanye no muntu afise aho yavuye hageze ni yari karaje Turi ibubanza aho tugiye kuraba abasanzwe bakora art no kuvuga bagira art plastique murazi art ni nyinshi aro kuririmba gukina comedy uko musanzwe mubizi haro nibindi byinshi ariko abo bararenze cyane ndibaza muraza kubona mu kanya gato kuko uri imbere ya telefone cyangwa imbere ya ordinateur bandanye dukurikirana ariko ndagusaba utaragira subscribe ugandugire subscribe inyuma y'akanya gato no mujya kumenya byinshi gusumba reka tugende turabe ivyo basanzwe bakora ushobora kwiyumvira ngo ibi ni ibi bimeze gute ariko ndakubwire ko nabadasanzwe kandi turabadasanzwe dukorana n'abadasanzwe twagiye cameraman mani bite amahoro urameze neza tumeze neza ndabona uri kuracapa ibintu uri kuracapa ko ari byiza cyane none ni ubicapa ibi yego nitwe tubicapa ngaha anye twashaka kubabaza muri bande kugira ngo abakunzi bacu bariko badukurikirana bamenye uwo bariko baravuga je nitwa Jean Claude Rambona abandi umwe mu bashinze rino shirahamwe la Joconde rikorera mu ntara y'Ububanza ikomine Bubanza kuri centre Bubanza muri galeri yitwa galeri Saint Armand aha nyene ibubanza yego ndabona wari wakazindukiye akazindukiye kurabona yuko ubuzima bw'ubunye kugira umuntu abeho no gukora nico gituma abantu burya badakora babagirira nabi n'igihugu niyo musanga rero uzindukira kumenya babaye ibisuma abandi ugasanga babaye abantu bataci bamariya igihugu ni gukora cyane cyane abantu bakiri bato kugira ngo biteze imbere bongera bateze n'imbere n'igihugu mbere bishobotse bahakazi abandi bakozi ba ASAAC-BURUNDI TV no kuvuga Association des Artistes en Action du Burundi television umunsi udasanzwe umunsi w'amateka cyane umunsi bamwe bavuga ngo namateka geretse kuyana no munsi dushise ahantu tubona ari karacapa ibintu ndibaza muri ko murabibona wowe uri imbere ya telefone cyangwa imbere ya kamera utaragira subscribe igenda ugire subscribe kuri YouTube hasigaye ubandanye ukurikirana ivyacu uko bukeye uko bwije nababwiye nakabangana abenda bibira tugomba rero tuvugane n'uyu muntu murabona no artiste namye ndababwira ko ari nini cyane iyo bakubwiye mu artiste ari umuririmbyi umukina comedy ni nani ariko ubu rero murabona ni bidasanzwe nkuko turabadasanzwe kandi dukorana n'abadasanzwe big boss turabona uri kuracapa ibi wavuze ko ari we usanzwe ubicapa byagenze gute twebwe ni kuvuga ngo ukuntu twatanguye uno mwuga ni ibintu twari dusanzwe dukunda kuva tukiri bato rero dukora tubikora ariko tubikora mu buryo tutabizi neza tukabikora nk'abantu nyene babikora nk'abana ariko buhoro tugenda turabikunda tutangura kumenyekana buhoro ariko niho twavuye tujya no kwiga ku ishuri risanzwe ariryo riramura abantu baba artiste muri art plastique tuba mu bintu byo gucapa gushushanya kubumba gukora n'ibindi bintu umuntu akoresheje intoki ziwe nivuga ngo niho rero twagiye kubyiga tumaze kubyiga tuvuye ku ishuri twahisemo guca dukora ntitwaciye twicara ngo turindire ngo turinde oya kumarigara barindiriye ubuzi bwa leta umbe benshi usanga barindiriye bibaza ko akazi ari kwicara muri biro oya ahubwo twaciye tujya kugiva turakora uno munsi rero twaciye dushinga ishirahamwe ubu rero no munsi nishirahamwe riramaze imyaka hafi 8 rikora ko mumaze imyaka myinshi cyane mbere n'imyaka 9 kuko ryatanguye muri 2012 rigire kwiza imyaka 9 nibyo yego ni imyaka 8 n'amezi nivuga yuko twaciye dutangura dukora mu buryo bubayabaye ariko no munsi ni ishyirahamwe rifise stati ya entreprise ni ifise igihagararo kandi irazwi muri kano karere k'intara y'Ububanza twashaka kumenya muravuze ko mwari musanzwe mubikunda muraje no kuvyiga ku ishuri mwize ku ishuri twize ku ishuri igitwa ETESA École Technique Secondaire d'Art de Gitega mwize kuri ETESA École Technique Secondaire d'Art muravyiga ko kubera ko mwari musanzwe mubikunda muvuga ko mwatanguye 2012 no kuvuga umaze amezi 8 ari ngako kandi murashinga nishirahamwe iryo shirahamwe gitwa ishirahamwe gitwa la Joconde
mu majambo yose ni La Joconde ni igitwa nyene la Joconde, ahubwo la Joconde ni ikintu gifise novuga historique canke twokivuga ko cyane, ariko ishira mu gitwa la Joconde ntabwo ari abreviation canke sigle, ni igitwa la Joconde uko nyene, hama ikorera ibubanza kuri centre Bubanza. tuvuze la Joconde hari abace batangura kuvuga none imba ntibagomba gutahura neza bumva ati iryo shira hamwe nimba la Joconde ni babitahura. La Joconde musanzwe ni izina twafatiye twise dufatiye ku bintu bya art cyangwa ibintu bijanye n'ibintu dukoramo. La Joconde ya cyari gicapo tableau y'umu artiste yitwa Leonardo da Vinci. Uwo mu artiste ni kuvuga yuko yari umutaliyani, ni kuvuga yuko yabaye tableau yagize ama-6 yamenyekanye cyane ku isi. Kandi nuno munsi nahiri aho isanzwe iri muri maison ya Louvre mu Bufaransa ni tableau izwi cyane kandi iba visite n'abantu benshi. Twebwe urumva twafatiye kwico kintu cyabaye célèbre cyamenyekanye cyane, twitiza iryo zina la Joconde. Muga twageretse ko rero n'akantu kitwa top art and design, tuvuga ngo tugerageza gukora ibintu bigezweho kandi tukongera tugakora n'ibintu bijanye n'ama design. Tuvuga ngo uno munsi twarateye intambwe, ntitugikora muri art plastique yonyene, uno munsi twashizemo na design, ibintu dukora ku mashini turaza kubereka hajya mu mashini, dukora ibintu ku mashini nk'ibintu byo gukora amafoto. Ubu twarashizemo ibintu byo gufata amasanamu, ibintu byo gufata amasanamu, ibintu byo gufata imanza. Hama dukora n'ikindi cyitwa serigraphy, ikintu kijanye no gushira amarangi ku bitambara cyangwa no kwandika ku mpuzu. Tugitangura ni kuri ntibyari byoroshe kuko twakorera ahantu abantu bataramenya ibintu, bataramenyera iyo art, kuko gusanga abantu bataramenyera kuza baragura ibintu bamanika mu mazu. Byaratugoye cyane kandi n'umutahe waratugoye, ariko make twaronka twarayaziganya tukayakoramo ikindi. Nico gituma twagiye twongeramo ayandi ma service ibindi bisata kugira ngo iki kitariko kirakora ikindi kiko kirakora buhoro buhoro. Rero twagiye tuja no mu mahiganwa tukaba n'abambere. Twarasebutse no mu mahiganwa yo mu gihugu n'ayahuza ibihugu yo muri region nko muri East Africa, tukagenda turonka n'ubushimwe. Burya rero byose bigenda bituma tumenyekana kandi dukura binadutera n'intege. Ni kuvuga muri ayo mahiganwa tugakoramwe ibintu, niho twagiye tugura nk'amapare y'amamashini, turakuramwe amapare y'ifoto, amapare yo gukamera n'izindi fotokopieze n'ibindi bintu. Gutyo rero dushyiramo ama service atandukanye mu bisata bitandukanye. Mwamaze kumva ko ari bidasanzwe nkuko twama tubabwira ko ari abadasanzwe. Murumva ko ibintu bakora bikomeye cyane kandi bihambaye. Batanguye nabi ariko ubu ngaho bageze barashima. Mwumvise ko bamaze kuja mu ma competition yo mu gihugu nayo hanze yo mu gihugu. Ico gihe mwaseruka hari gari mwari mugiye mu ma competition ya ahantu twatangiye kuja muri competition hari muri 2012. Yari higanwa ry'ama province abantu bakora muri art. Yego twarashoboye kuronka ikibanza ca gatatu muri peinture mu Burundi. Hanyuma turongera turajayo kandi muri uwo mwaka nyene mu yindi exposition mu rindi hayanishwa gurisha ryabereye Bujumbura naryone ryitwa East Africa Art Biennale. Ni ibintu byo muri East Africa, naho ne twarashoboye kumenyana n'abantu batandukanye, tubonana n'amateknike atandukanye. Turongera turatera intambwe, byaradufashije gutera intambwe mu buryo byo kwiyungura ubwenge no mu buryo bwo kumenyekana. N'ubu no mwaka wahera muri 2019 muri 2019 twarashoboye kujya no mu rindi higanwa ryabereye kuri Palais des Arts. Tumaze kujya inshuro kenshi 4-5 twisubiriza, kandi aho hose nta munsi n'umwe tugeze tuvayo tudatanya agashimwe. Yego ndumva mubikora neza cyane. Buryo umuntu abaye wa mbere baramushimira, nta muntu baba bashimira iyo yabaye wa nyuma. Mukora byiza cyane, ariko rero twashaka kubaza, mwavuze ko mukora ibitari bike, twashaka mutubwire mu ivyo bitari bike musanzwe mukora uburyo mubikora. Ibyo uburyo tubikoramo ni kuvuga ni uko twebwe twashize hamwe ivyumviro. Burya anye
iyo umuntu ari umwe umuntu ntashobora kumenya ibintu byose ngo ntiwigira inama abantu wigira inama none ushobora gusanga umuntu ari umudokiteri yarize akaminuza muga imodoka yiwe yacika n'urutsinga ntamenye aho ruteraniriza kubera iki sico yize ugasanga umudokiteri afise amadoktora 3 ana 5 agiye gukoresha ikintu ku muntu afise 6e primaire canke atanize kubera iki kuko nta muntu ashobora kumenya byose kugira rero kubera atamuntu amenya byose cyo gituma dushize hamwe ivyiyumviro uza gusanga umwe akomeye mu buryo bwo gucapa undi akaba akomeye mu buryo bwo kubumba undi akaba akomeye mu buryo bwo gukora ku mashini muca mushira hamwe inguvu bigatuma mukora ikintu ciza kandi niyo muri ko murakora ikintu murahanahana ivyiyumviro mugasohora ikintu ca qualité donc ciza ku buryo abantu bagenda babashima kandi babakunda burya rero igituma abantu bagiye batwizera nuko tuba twakoze ibintu byaciye mu minwe y'abahinga benshi kandi babishoboye ego twashaka kubaza ico gihe mwatanguye muri banga igihe twatanguye ubwo ruganda twarushinze turi batatu tubudejeje ku ntebe y'ishuri ariko mu nyuma twavuye twigisha abandi tugenda turakoresha abandi bantu twigishije twari tumaze gutanga akazi abantu bashika 6 baba permanent mu gifaransa baba permanent n'ubwo abantu bahembwa n'abandi twaforumye duhora dukoresha rimwe nk'iyo twaronse ibintu by'ibiraka gucapa ku bihome canke handi hantu masengero canke mu masare twaforumye abandi bashika 6 turumva yuko abantu bagiye barishira hamwe bagakora bagakreya ubuzi bakagira ubuzi bakarondera ubuzi bashobora no kuhereza n'abandi gutyo onye bigatuma n'abandi bisununura kandi biranadufasha mu buzima bwacu natwebwe mwamaze kumva ko baratanga akazi barakora byinshi cyane murama byumva ko iyo wize ikintu ushobora no kucigisha abandi bagatanga n'akazi kugira ngo na leta ibonerweho kuko twese tutazoguma twizigiye ubuzi kuri leta bajya abantu kujya nyene wavuze ko hari abamanika amasura y'abazungu canke ayandi mataburo acafye k'abantu b'abazungu ariko ntibiyumvire kumanikaho ayatwibwa abarundi twikorera canke nkabijya bashira ku mapancarte ndibaza mwarigeze kubona bo bita pita marangi bakunda kumanika cyane kubera iki badafata mwebwe nk'akarorero mucapa muvanga amarangi uko namwe ngo babigire babamanike ahasigaye benshi babamenye nabo wocu babwiriye ibyo nyine duhanura abantu kugira ngo bakunde ibyo wabo nabi wawe urumva gusanga nk'umuntu akagira publicité yakoresheje ifoto canke agakoresha umuntu avuye hanze muri Tanzania Kenya Uganda cyangwa gasanga n'abazungu ariko hariho abarundi babishoboye ukibaza none ni gukengera nico gituma buryo barashaka kuja gusanga nabone baradukengera avuga ati ntibemerana ubwabo nico gituma rero abantu bakwiye gukundana kandi bagakunda nivyo bagateze n'imbere iwabo kuko ujya muntu ugirishe publicité yiviriye hariya hanze amahero muhaye ajya guteza imbere igihugu ciwe ariko uyashize ngahanye muri bene wacu agaruka agateza imbere igihugu cyacu agateza imbere n'imiryango yacu natwebwe nyene ubwacu gira rero akajambo ubabwira ucu usaba n'ikintu leta kugira ngo ivyo bishobore guhinduka hasigaye twebwe mwe bw'aba artiste mukora ibitandukanye kandi vyiza mushobore gutera imbere gusumba bivuye yuko bya jambo nyene utikunze ntawe gukunda dukunda ivyo iwacu ahasigaye kugira ngo twese dutezanye imbere duhereye kuri leta kuko niyo abarundi bavuga ati umuvyeyi wa bose burya rero ikintu cyambere hariho nk'ibintu usanga abajene bakora ubona abajene bava ku ishuri benshi batararonka imitahe nibaza yuko nka twe twagira ubuntu tugashobora kuba twaratanguye gukorana ibyiza ariko turiyumvira no ku bandi ukavuga ati bajya abantu bandi bakiri inyuma bafise imigambi bakerekana imigambi myiza muri leta bagashobora kushigikira imigambi y'ugwaruka hama ikindi kintu ciza kandi bokora ikintu kijanye ikintu c'amakori ku mashirahamwe y'ugwaruka kuko baba bakiriko bariteza imbere bakayagabanya kuko biza gusanga hari igihe amakori usanga aremera abantu ku buryo naho mengo bokomoka cyangwa gasanga bica bituma abantu bajya mu mafraude kubera iki usanga amakori ari maremare cyangwa gasanga ikindi kintu twabonye no mu bindi bihugu batubwira bati tubasumbije kuvuga ngo intuzeye amadeni yo mu mabanki cyangwa yo mu microfinance atangwa ku mahera menshi ugasanga kwifata nk'ideni ku mapurusantaje 12 ibice 12 kwijana n'amahera menshi usanga iyo ugize ingorane ukayabura guce usanga bya bintu byawe barabifasha cyangwa barakomoye nivuga yuko bakagerageza kugira ngo amabanki atange
ingurane ku nyungu nto cyane. Ni kuvuga niyo uhaye nk'umuntu ibihumbi 100 ukamusaba ko azoza arariha amahera nk'ibihumbi 5 ku kwezi ku mwaka canke sinzi. Yumva ayo mahera ari umuntu numwe yatora canke hari uwo yatora ngo yirirwa aromoka ku bihumbi 5 ku mwaka. Ni kuvuga usanga abandi batanga inyungu 5 kwijana 3 kwijana. Nivuga nico kintu kiri mu bintu bituma n'abantu batubaho gusaba amadeni kuko uza gusanga ari ibintu uyasabye ejo agutera ingorane. Yego turumva ko urasavye ikintu leta, none ni ikihe kintu kugira ngo uyu mwuga wanyu utere imbere gusumba nk'abanyamitahe canke bamwe bavuga ngo abagwiza tunga naco ikintu bokora nka investissement mu mwuga wanyu kugira ngo utere imbere naco niki? Ni kuvuga n'abanyamitahe barakwiye gushigikira ubwaruka kuko urumva buryo umunyamitahe yashigikiye abandi burya nawe nabariko asiga ari bariko asiga izina ryiza mu bantu bavuga ati kanaka arashigikira. Muzokumva abantu bavuga ati kanaka yarashigikiye ibi kanaka yarashigikiye kandi ibyo ni ibintu byiza. Baba n'abategetsi zomba ati kanaka iki kintu niwe yagitanguje kandi kanaka niwe yashigikiye kino kintu. Urumva rero muri ubwo buryo abanyamitahe twahamagarira yuko boshigikira abakiri hasi. Kuko umukuru avuga ati abakiri abaduze hejuru muduze abandi. Kandi ikindi kintu nukuntu tuvuga yuko abantu nambara abantu bubatse amahoteli bibuke kuza kugurira aba artiste b'i Burundi ntaje kugura ibintu bivuye hanze. Bujyanye hari ikintu wibaza ngo ntibashobora bagishoboye wopfa kumubwira ico kintu ko gikora akagikora. Burya rero abantu bagateza imbere abiwabo bakagura ivy'iwabo kuko turamaze kubona yuko mu Burundi hari abahinga bakomeye. Kandi ikindi kintu naco hobaho kwankadra abajene bafise canke abantu bose bafise imyuga impano. Kuza gusanga umuntu afise impano atararonka umuntu ayoriyanta. Hakabaho abantu rero ibisata vya leta bishobora kwama biriko birangira encadrement. Kandi ikindi kintu nabonye gikomeye nuko hobaho muri ko kuntu bagomba ko abantu bakora imyuga yabo boraba abantu bazi koko bazi ibintu bamaze gukora ibintu bigashimwa bashobore kwigisha abandi kugira ngo abo iyo migambi ugaruka ariko rategura haba hariho abandi bashobora kubereka kuboriyanta kubarangira inzira neza kugira ngo bashobore kubona abandi aho bahereye n'aho bageze. Arakubwira ngo amahoteli canke izindi nzu z'ingenzi nizirabe zigure amapancarte canke ibindi bicapo bikorwa n'aba artiste b'abarundi. Akagira akavuga ko na leta kugiye yavuze ko wamaze kuduga kwiye kuduza abandi kandi ko tugiye gufatira kugaruka cyane hakwiye kubaho abantu boriyante impano z'abarundi. Abarundi ugaruka gwinshi turafise impano kandi zitandukanye ariko haracabura babandi nyene baturiyante kugira ngo tubashe gushikana za mpano zacu kure. Twashaka kubabaza mudusiguriye neza kugira ngo n'abakunzi bacu bariko badukurikirana bamenye byinshi gusumba. Twabonye muragira ama service atandukanye, reka duhere ku cambere mu gukora ikidodo. Mubikora gute bitangurira he bigaherera? Ikidodo cyo kimwe n'ibindi bintu dukora kenshi dutangura gukorera muri biro twakora design. Donc design kuvuga ukagihagarika mu mashini kuntu ugomba kukiza kimeze. Nambari bijanye n'amadimension uko kiza kuba kireha mu burebure mu bwaguke ibyo ni mashini ubikoresha. Kuvuga ati nkeneye kiba gifise santimetero zinizi bikora mu mashini. Weje kubikora mu mashini nibo ubifise mu mashini ubiraba mu mashini mbwa ntuburabironka ku rupapuro. Ugaca rero bisohora maze kubisohora ugaca ubishira ku rupapuro. Ufise ku rupapuro nambari ikintu uza kwandika ku muzu nambari kidodo ntuburagikora. Dufatire ku kidodo bwa yego ntuburagikora. Ubu ukibona ku rupapuro terenshaka ku kidodo kiza kuba kimeze uko. Ukaba ufise ku rupapuro umaze kuronka rwa rupapuro niho rero cyo tubijana mu yindi mu rundi ruganda tukagikura ku rupapuro tukagishira kuri kajya kantu ubona kaba gateye ku kidodo uteresha. Burya rero umaze imashini imaze kubisohora uca ufata rero ka kantu zeye ukagahomeka kuri manshi ugahomeka kuri kajya kantu
kameze nk'igiti canke hari n'izindi mashi bunye zigezweho zitwa mashi automatique ziba zifitiye n'irangi indani. Hama rero ikidodo ukabura kironse mu minota idashikana 20-15 ukabura hiki kuronka ikidodo cawe. Ngaho kene ikidodo rero cihuta urakironka. Dufate nk'umukunzi wacu reka dukikana ujye ubona ari imbere ya telefone agomba ikidodo nk'ubu ikidodo ca kironka ku mafaranga ngaho. Ikidodo hariho ibidodo by'ibihumbi 15 n'ikindi usanga cihuta gose umuntu avuga ati jewe mpagaze ngaha ngo magana ndagitwaye turamuca 2020. Hakabaho n'ikindi ya automatique naho automatique ijya nayo tukayikorera amahera 50. Ego ati rero ubu mukunzi wacu afise 20000 ubu nyene acaza tori kidodo ciwe acagenda kijanye cyo twisubirira muri ville tukijanye. Ufise 50000 uramuha kiya kidodo automatique acagenda kubitireko aca bahereza abantu. Rero tundi dutoyi dushobora gukora ko no ku 10,000. Ego ndumva mugirira neza umva gufasha abantu bakiri mu ntango. Hari utudodo dusanzwe tutari binini ya gose ari nk'abantu bagitangura gukora utuntu duto nabone kugira ngo bashobore kuronka ikidodo. Tuje ku ca kabiri mu gihe mumaze kuvuga ko mushobora kwimprima ku mpuzu navyo bigenda gute? Kwimprima ku mpuzu navyone bija gusa n'ivyo bintu by'ibidodo ubanza kubikora mu mashini ukaraba ko atamakosa ugasohora ku rupapuro ugasoma neza wa muntu aranaza kanasoma akavuga ati bino bintu koko nuku nyene nshaka ibingana uku amajambo nayene kugira ngo ntuhave wandika ku mpuzu z'abandi usanga wanditse ku makosa. Tumaze kubikora tukabisohora ku rupapuro tuca dukora nayone ikintu kimeze nk'ikidodo gituma naho dukura ibyo bintu ku kidodo tukavyandika ku mupira canke kuri banderole naho ni nk'iyo nzira y'ikidodo. Ego twashaka kumenya rero n'ikindi kigira gatatu sivyo vyonyene mukora mwatubwiye ko mukora nyene n'ibindi vyinshi hama ku kijanye na design nk'umuntu akeneye invitation n'ibindi vyinshi navyo ubuhinga nabwo mukoresha n'ubu nahone umuntu akeneye ibintu by'amaya twavuze ko dukora ibintu by'ibidodo dukora ama badge dukora ama invitation turakrea amarogo turakora ibintu byo kwemprima ku t-shirt turagira ibintu by'ama plastification turafise ama service ashobora kuba ari nka 25. Burya rero ama pancarte turakora ama banderole burya rero kuntu bigenda ni kuvuga ngo umuntu aratwitura akavuga ikintu agomba kuko urumva duha dukora ibintu bitandukanye. Ama invitation ntanganya amafaranga ibidodo ntibinganya amafaranga twe turagerageza ku buryo umuntu wese ntagire umuntu azoba kivuga ngo yabuze ikintu akoresha. Ushaka idodo cyamake ni cyameshura kironka invitation ni yamenshi ushaka y'amajana 2 turagwa y'ijana n'itanu irabaho y'amajana 3 irabaho y'amajana 4 irabaho gushikana ningira naho shaka ni 2,000. Burya rero ikintu cyose umuntu bivana n'umuntu afite turinga kugira ngo dufashe amashira hamwe yabari karavuka atararonka uburyo bunini nambari ibintu byo kwandika ku mpuzu turashobora kubandikira ko ku mahera make hariho ibiciro bigenda bigabuye bivanye nuko umuntu aba afise uburyo bungana. Bakunzi ba ASAAC-BURUNDI TV no kuvuga Association des Artistes en Action mwamaze kuvyumva kandi mwamaze kuvyibonera ahe muri kumwe n'abadasanzwe bakora ibidasanzwe bagakorana n'abadasanzwe mumaze kumva ibyo amaze kutuyagira n'abadasanzwe koko ntitwigeze tubesha mwamaze kumva ko keneye invitation ya make ni ya menshi urayironka waba ukeneye tableau ya make ni ya menshi wishikire muri la Joconde ikintu cyose wipfuza kijanye no kwandika ku mpuza amabande hona amapancarte wewe ushaka kugira pancarte ya bya bintu uko cya wishikira muri la Joconde baza kuguha ku giciro kimeze neza cyane. Twashaka rero kumenya nk'akajambo kanyuma ikintu mwovuga sivyo canke mwipfuza gushikako imbere kugira ngo n'abataratangura canke abifuza kwiyunga namwe bashobore kuza kugira ngo mufashanye. Icyo novuga icyambere ni impanuro nkuko twavuze tuti abantu bige gukora kuko iyo umuntu ari karakora burya ntabura abantu bamwizera. Hama rero ikindi nacyo twahanura abantu canke na leta canke n'abandi banyamitahe babonye umuntu ari karakora no kumushigikira ari nkuko kwa ASAAC kagomba ko abandi nabo bamenyekana ibi navyo ni ibintu vyiza. Burya rero umuntu wese agashigikira ubundi kugira ngo dushobore gutera imbere duteze n'imbere igihugu.
burya nyene hari wavuze ati umuntu iyo agomba ko ibintu byiwe bigenda neza ateza imbere n'abandi dufate ufise ibintu byinshi ukaba ukikijwe n'abantu b'abakene barakwiba ariko wabateza imbere ahubwo nibo bagukingira cyangwa asanga biba bigenze neza nivuga burya rero si byiza yuko abantu bo kwikunda ahubwo abantu bakunda abandi kugira abantu bose baterane imbere hama rero gwaruka nago rukore kuko urumva baracabise imyaka myinshi yo kubaho aho gutakaza umwanya batariko barakora ahubwo bakore hama rero ikindi kintu naco novuga kindi nuko leta yoshigikira cyane imigambi y'abantu bariko barakora y'ugwaruka ariko rurakora niyo utaratangura ufise imigambi myiza umuntu ashobora kuba afise umugambi mwiza wanditse bakabona ko ari umugambi uri mwiza bakawushigikira yego inaco gituma umukuru w'igihugu yamaze kurivumera avuga ngo ugwaruka rukwiye gushigikirwa haro bamwe agiye kuraba imigambi yabo abafise imigambi hasigaye bamaze kubona ko bafise imigambi bafashwe ngo niho bazoca banacaguramo muri bo ababishoboye gusumba nkamwe bwe no kuvuga nimba hazobone kugwaruka ruzi artist bashoboye ibi bintu byo nkamwe mukora bazoca babacagura mwebwe abarimwe mu bigisha kuko ari mu muzo mwarabitanguye mu bifisemwo n'ubushobozi twashaka rero tubashimire cyane yego natwe turabashimiye ko mwazindutse muri kino gitondo nukuri turatangaye kubona aya masaha y'isaha imwe n'iminota mwari mwamaze gushika turabadasanzwe yego natwe turabashimiye cyane mwakoze cyane kandi bivuye ku mutima turabakengurukiye n'abandi muzobiyumvire kugira ngo mushobore gukomeza kumenyekanisha ibyo bakora murakoze cyane turabashimiye namwe yari Radio Konde twari kumwe kuri mikro murazi ko mwama muri kumwe na Mico Paul Comedy nyuma kuri kamera muri kumwe na wawe udasanzwe nyene mwamaze kumva ni Radio Konde twari kumwe no musi wa musi udasanzwe musi kwa twabemereye cyane mwebwe bakunzi bacu manze nsabe gusaba teragira subscribe mugende kuri YouTube mwandika ASAAC-BURUNDI TV no kuvuga Association des Artistes en Action television mugire subscribe nyuma yakanya gatishenda kugakengera ntuze kibagira like share na comment kugira ngo ibiganiro vyacu bidasanzwe uzubandanye bikurikirana yababwiye impanuro nyinshi ngo leta nishigikire impano z'ugwaruka ahasigaye benshi bafashwe nguyo ufashije abandi nawe uratera imbere ariko utabafashije ubukikijwe n'abakene gusa baca bakwiba hasigaye ryaterambere ntaryubukironka mwamaze kumva impanuro zidasanzwe n'umukuru w'igihugu yararivume yavuga ngo ugwaruka ni rukore bave mu marigara mwebwe mwese mucice ku marigara mwebwe rabe muje gukora ahasigaye ibintu bibandanye bigenda neza turabadasanzwe nkuko dukora ibidasanzwe tugakorana n'abadasanzwe yari ASAAC-BURUNDI TV ciao ciao